ubu ukaba ari wa mwanya wo gukurikirana amakuru mu Kirundi kuri Radio Nderagakura. radiyo nderagakura irabibukije ko gukubita inkoshi canke inkoni umwana, ingumu, amakofe, imigere, kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uba uriko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Ndabaramukije mwebwe mwese muteze yompe radio Nderagakura ndabaha ikaze muri ano makuru mu Kirundi, ayo nayo tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Ikibazo c'ubutungane ngo kiraraje ishinga umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabishikirije kuri uyu wa gatandatu mu nyigisho zo gusozera amasengesho yo gushimira Imana ku myaka 3 amaze arongoye Burundi, zari zimaze imisi 4 zibera muri zone Maramvya, komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Imyugango ni kimwe mu vyotuma Burundi bushika kwihangiro ry'umukuru w'igihugu k'umunwa wose uronka ico ufungura, umufuko nawo ukaronka amafaranga. Byavuzwe kuri uyu wa gatano n'umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi Frederic Bangirinama, mu gihe ubwo bushikiranganji bwari bwatunganije ihiganwa ku rwego rw'igihugu ry'imigambi mishasha yatanzwe n'abarangije ivyigwa mu bigo by'imyuga umwaka wa 2021 ushira wa 2022. Abanyeshure 74 harimwo abakobwa 59 n'abahungu 15 nibo baronkejwe kuri uyu wa gatano impapuro ngaragaza bumenyi mu kigo c'imyuga ca Kamenge. Umuyobozi w'ico kigo Laurence Nduwayo amenyesha ko ico kigo kimaze gusohora abanyeshure barenga 600 ku ncuro ya 14. Amakuru twabateguriye sayo gusa mu kanya, inkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze muri ano makuru mushikirizwa na Gordien Gato mfashijwe mu buhinga bw'ivyuma na Nadia Nshimirimana. Ikibazo c'ubutungane ngo kiraraje ishinga umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabishikirije kuri uyu wa gatandatu mu nyigisho zo gusozera amasengesho yo gushimira Imana ku myaka 3 amaze arongoye Burundi, zari zimaze imisi 4 zibera muri zone Maramvya, komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura. Umukuru w'igihugu agahamagarira abacamanza guhinduka na cane mu kuvavanura ni biturire. Iyo bariko barigisha nk'ubu indongozi zumve ko arizo kimenyetso cy'ubumwe, ubumwe aho mukorera, aho muba, babone ko koko hariho indongozi akorera mu nzira itunganye. Inzira itunganye ni y'Imana. Mpanure abacamanza, nimwiyumvire agahinda jewe mfise atakindi mbona mu telefone ataramarira y'abene gihugu kujanye n'ubutungane. Ibindi byose bavuga bati ni vyiza cyane, umutekano turafise imfungurwa, turafise aho tuba, mugabo dutorera umuti w'ikibazo c'ubutungane. None hebe tuzane bene gihugu bose tubabwire tuti aho tubona uwujejwe ubutungane wese tumwiruke. Mugabo nagira ndababwira umuti ukomeye, tukundane. Umuntu arenganijwe, uwo muntu yamurenganijwe aho nyoye hose asanga abantu bakavuga bati warenganijwe. Rigabo bihe iyo ukunda umuntu arenganijwe ukumva kurirana nawe, uwo muntu yamurenganije bate bakabura aho nyora agaca bihe, kuko umuntu atungwa n'impanuro. Maranumviriza hariho abandi ugikira amaudio ukumva umucamanza ari kwa telefona umwene gihugu ngo urumva utazanye aya mahera irikunda kamaramazi. Nababwiye umwana yakuze akora mu nkono y'umuvyeyi, naho abindongozi azogoma akora mu nkono y'umuvyeyi. Ntagira uzobesha wagigiturire kubera inzara n'ingese. Inyuma y'umutaga rero niho haciye hasozegwa ayo masengesho. Umukuru w'igihugu akaba yarakengurukiye abayitavye, aho yaciye abasaba kugendera impanuro baharonkeye. N'ubunyene kurikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Turabashimiye mwebwe mwagiza kigoro mukaza kwifashanya natwe kuri iki gisabisho kidasanzwe, aho twigina isabukuru y'imyaka 3 irangiye Imana iciye ku Barundi bakadutorera kurongora irihanga ryayo. Turayisavye rero ko yoguma itwuhirira kandi turabagiza kugira ngo intambwe dushitseko ntizisubire inyuma,
ahubwo dutere tuja imbere tuva mu bwiza tuja mu bundi. Uyu munsi turatanguye urundi rugendo, kuko umunsi wose wamari mushasha. Turatanguye urugendo rushasha, umwe wese rero yikazanure, kuko Imana igomba ikora ibitangaza ku Burundi bwacu. Yakoze ibikomeye tutarayubaha, none ubu tugiye kuyubaha, igira ikora ibitangaza, turime twimbure ibitungwa vyacu birondoke, ivyo dukora byose bibe nk'umugisha. Ahahora rero hari ubunebwe, uno munsi ntihaje ubuhizi, kuko Imana ikorana n'abahizi, kandi Imana yatwemereye ko tugiye kujana mu rugendo ntirambigwa. Iyo utanguye urugendo uba mushasha, tuve ngaha turi bashasha, tugende twiyuye koko turi intama z'Imana zigamburuka, kuko ngaha twahigiye vyinshi. Twarahigiye kugamburuka, turahigira kugira urunani, kandi turizeye yuko Mutima Mweranda azobidufasha, abarundi twese tugafata ingendo nshasha, twese tugize urunani. Dutahane rero rya jambo ngenderwako twumvikana, tugende twese dufise kumuzirikanyi ko ikitugenza ari ukwemera, ukwizigira n'urukundo. Kuva ubu tumenye yuko Imana vyose ari ibikora, twige kuraba ivyo yadukoreye kugira ngo tugire ivyizigiro n'ibindi giri dukorere. Urukundo rwayo ni rwishi, tuyitezeko kandi vyinshi. Mwamenya rero ko mu ntumbero yo gushimira umukuru w'igihugu, abenegihugu b'intara ya Bujumbura baciye bagabira umukuru w'igihugu inka 9 n'utundi bituganuke dutandukanye. Tubandanije ano makuru, imyuga ni kimwe mu byo tuma Burundi bushika kwihangiro ry'umukuru w'igihugu, kumunwa wose uronka ico ufungura, umufuko nawo ukaronka amafaranga. Byavuzwe kuri uyu wa gatano n'umunyamabanga ntayigayizwa mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi Frederic Bangirinama, mu gihe ubwo bushikiranganje bwari bwatunganije higanwa ku rwego rw'igihugu ry'imigambi mishasha yatanzwe n'abarangije ivyigwa mu bigo vy'imyuga mu mwaka wa 2021 ishuri wa 2022. Ico gikorwa kikaba cari gishigikiwe n'umugambi Twige Neza. Gushika ubu ibisata 20 nivyo bisanzwe vyigishwa mu gihugu, kuko arivyo bimaze kuronka ibitabo fashanyigisho, bigatuma abigisha boroherwa mu bikorwa vyabo vya misi yose. Abarangije izo nyigisho baronswa impapuro z'imitsindo zijanye n'intambuko bizemo. Twihweje ibitigiri dusanga muri mwene ayo mashuri, turabona ko hakiriho abatari bake barajijuka kwitabira ku bwinshi mwene izo nyigisho, kandi arizo zituma igihugu gitera imbere. Turashika kuri ca kigo c'umukuru w'igihugu yuko twoshika kwihangiro yuko umunwa wose uronka ivyo ufungura, mbere n'umufuko ukaronka ifaranga. Umwuga twese turazi yuko ukiza. Umwuga ni isoko y'iterambere kuri nyene, kurangura no ku muryango wiwe ndetse no ku gihugu cose. Umwuga mubi ni uwo kuroga gusa. Abarangije izo nyigisho bashobora kurangura imigambi inyuranye ku giti cabo, canke bagakorera hamwe bakagira inani, kujya twasabwe yuko tugwiza amakoperative mu gihugu cacu. Gato Jean-Marie yabaye wa mbere muri iryo higanwa, ahimiriza abagenzi we bahejeje amashure badafise akazi kwiga imyuga hakorera amaboko, kuko bizobatuma abiteza imbere. Igihe naja muri ico kigo nari nzi ko nzohurira n'abana bagiheza amashuri y'umwaka w'icenda yisumbuye gusa. Candatangara nshitseyo tuhahurira n'abandi bagize kaminuza, candiyumva ko ari ikintu cyo gukurikirana. Si ico gusa, hariyo no ku ruhande abagira ivyo kubarira, harimo n'uwagize ico bita maîtrise muri kaminuza. Ivyo vyaciye bituma kumva ko bwa bundi kwiga umwuga si vyagenewe abananiwe n'amashure gusa,
bakora canke ababuze ico bakora. Nico gituma mpanura n'abandi boronka umwanya kugira ngo bagwanye ya ngeso yo kuvuga ngo nzokora gusa ibijanye n'ivyo nize, babonye uburyo bwo kwiga umwuga bowiga batarinze gutebagana, kuko iki kiringo cyose mvuze naravuye muri kaminuza y'u Burundi kuva mu 2017, imyaka ni myinshi, ariko muri ubwo buryo bw'imyuga nyene narashoboye kuba kugwanje, nabo twasohokanye baratangaye bumvise ko ngomba kuba kugwanje, ariko hari imbere gato yuko nshikira iyo myuga muri iyo centre de kibastion nagira uwundi mwuga wo kurima nkurikirana amatongo y'umuryango nayo niguriye, hama ngiye mu mwuga rabangiza amahigwe yo gutorwa. Iki ni kimwe bishobora kumfasha kwisahiriza mu byo nari nsanzwe nkora, hama nkazonatera imbere mu kurindira ikijanye n'ivyo nize canke gitebaganye kuza nkatera imbere mu mwuga, ubuzima bwanje bushobora kuca bufata inzira y'imyuga nyene. Mwamenya ko abashika 18 baserukiye intara zose baronkejwe urupapuro rw'iteka rwemeza ko bazoronka ibikoresho bihuye n'amafaranga angana n'imiliyoni 2,400 y'amarundi byo kubafasha mu migambi yabo. Batatu ba mbere nabo babongera telefone ngendanwa. Tubandanije ano makuru, abanyeshure 74 harimwo abakobwa 59 n'abahungu 15 nibo baronse kuri uyu wa gatano impapuro ngaragaza bumenyi mu kigo c'imyuga ca Kamenge CFA Kamenge. Umuyobozi w'ico kigo Laurence Nduwayo akamenyesha ko ico kigo kimaze gusohora abanyeshure barenga 600 ku ncuro ya 14. Agashima ko ico kigo cafashije abanyeshure bahiga kuvavanura n'ingeso y'ubunebwe hamwe no kunywa ibiyayuramutwe. Idonido na Celestin Ndacayisaba. Ico kigo c'imyuga cari kizindutse gitanga impapuro ngaragaza bumenyi ku banyeshure 74 bari bamaze imyaka 2 bahiga mu bisata bitanu, arivyo igisata c'ibihingurwa mu migano, ukubarira, ukubaza, ingage. Chatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1985 kikaba kimaze imyaka 38 kibayeho kubw'amasezerano ya leta y'u Burundi n'igihugu c'Ubushinwa yo gufashanya mu byo kwigisha imyuga urwaruka. Umuyobozi w'ico kigo Laurence Nduwayo akamenyesha ko kimaze gusohora abanyeshure barenga 600, umugwi waronse impapuro ngaragaza bumenyi ukabugira uwa 14. Laurence Nduwayo akavuga kandi ko ico kigo cafashije urwaruka ruhiga kuvavanura n'ukwihereza ibiyayura mutwe n'ingeso y'ubunebwe aho birirwa bitembereza ku marigara. Agahimiriza abavyifuza kuza kuhiga na cane cane ko inyigisho zitangwa ku buntu. Uwuserukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi Zhao Jiyang Ping mw'ijambo ryiwe akamenyesha ko bahimbawe ko imyuga bigisha ifasha urwaruka, imiryango rukomokamwo n'igihugu kwiteza imbere. Akavuga kandi ko Burundi bufise ubutunzi bwinshi mu bikoresho vy'imyuga, agasaba urwaruka kazoza k'igihugu kubikura mu butunzi bubafasha kubaho. Akamenyesha ko igihugu c'Ubushinwa aserukira kizoguma gifasha Burundi mu byo kwigisha imyuga mu mashure. Nayo intumwa y'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi Serge Ndereyimana amaze gufata ijambo arashimira Ubushinwa kwiyo ntererano batanga mu gihugu, akamenyesha ko izo nyigisho zafashije mu mugambi wa leta wo kurwanya ubusuma biciye mu kwigisha imyuga, agahanura urwaruka rwaronse impapuro ngaragaza bumenyi kuzoshira mu ngiro ivyo bize, bagakorera hamwe mu makoperative kugira ngo bashike kwihangiro bihaye. Agasaba abarezi gukurikirana urwaruka mu buzima busanzwe kugira ngo ivyo bize bizobabere ngirakamaro. N'abanyeshure barashima bagasaba kwama bakurikiranwa. Mu gusozera ibirori, abanyeshure batatu ba mbere ku gisata cose nibo bahawe utuganuke tugizwe n'imashini zo kubarira, imbazo n'ibindi bikoresho bitandukanye. Ubuserukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi n'abandi baserukiye ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi hamwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu bakaba barangije ibirori mu gusinya mu gitabo c'iteka. Narakoze Celestin Ndacayisaba kuri iyo nkuru yaduteguriye. Ikigo c'ubushakashatsi CEREP cyo mu Kigobe cyaratanze impapuro z'umutsindo kuri uyu wa gatandatu ku mikangara 91 yakurikiranye inyigisho mu kiringo c'amezi atandatu.
umwunganizi w'umushikiranganje w'abakozi n'akazi Audace Nzambimana ari nawe yari yateye iteka ivyo birori yamenyesheje ko ubushikiranganje yaserukiye buzokwama bufata mu mugongo ibigo nk'ivyo haba mu kubironsa impusha zo gukora kuko ivyo bigo vyunganira leta mu gutegura abakozi nyabo n'inkuru ya Anosiate Ndayizigiye. Muri ivyo birori umuyobozi mukuru w'ico kigo c'ubushakashatsi Serepe Tade Nzotunga yamenyesheje ko ico kigo kimaze imyaka 11 kiramurira igihugu incabwenge zicitura kugira kibakarihirize ubwenge mu myuga yabo itandukanye. Yamenyesheje kandi ko yizera ko abo casohoye bose bavyifatamwo neza iyo bashitse mu buzi bwabo na cane mu kwerekana ubushobozi ubumenyi n'ubuhinga bafise mu gutunganya neza imirimo yabo arivyo bizanira iterambere ku gihugu. Audace Nzambimana umwunganizi w'umushikiranganje w'abakozi n'akazi ari nawe yari yateye iteka ivyo birori yamenyesheje ko ubushikiranganje butazohengeshanya gushigikira ibigo nk'ivyo nko kubironsa impusha zo gukora kuko ibigo nk'ivyo vyunganira leta mu gutegura abakozi nyabo b'ubuhinga n'ubumenyi bibereye mu kazi. Nayo Celestin Habimana umwe mu baronse izo nyigisho amenyesha ko izo nyigisho zamwunguye vyinshi mu kazi kiwe ko muhinga yigenga haba mu kumenya gusumba amategeko ntunganyakazi n'amategeko mpuzamakungu agenga imyuga y'abahinga bigenga agahamagarira n'abandi guhurumbira ico kigo. Tubamenyeshe ko ico kigo caramuye imikangara 91 mu bisata indwi kandi uwundi mugwi ugira 12 ugiye gutangura ivyigwa kuva mu kwezi kw'indwi buca dutangura gushika mu kwezi kwa 12 uyu mwaka. Anasiate Ndayizigiye tukaba atugukengurukiye ni kuri iyo nkuru yawe nyene duciye turangiriza ko amakuru twari twateguriye kubashikiriza ariko ndabibutse yuko ikibazo c'ubutungane ngo kiragishinga umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabishikirije kuri uyu wa gatandatu mu nyigisho zo gusozera amasengesho yo gushimira Imana ku myaka 3 amaze arongoye Burundi zari zimaze imisi 4 zibera muri zone Maramvya commune Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Mu gisata kijanye n'imyuga ngo ni kimwe mu vyotuma Uburundi bushika kwihangiro ry'umukuru w'igihugu ku munwa wose woronka ico ufungura mufuko nawo ukaronka amafaranga. Byavuzwe kuri uyu wa gatano n'umunyamabanga ntahegarizwa mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi Frederic Bangirinama mu gihe ubwo bushikiranganje bwari bwatunganije ihiganwa ku rwego rw'igihugu y'imigambi mishasha yatanzwe n'abarangije ivyigwa mu bigo vy'imyuga mu mwaka wa 2021 ushira wa 2022. Eyo abanyeshuri 74 harimwo abakobwa 59 n'abahungu 15 nibo baronkejwe kuri uyu wa gatano impapuro ngaragaza bumenyi mu kigo c'imyuga ca Kamenge CFA Kamenge. Umuyobozi w'ico kigo Laurence Nduwayo amenyesha ko ico kigo kimaze gusohora abanyeshure barenga 600 ku ncuro ya 14 navyo nyene mukaba mwabikurikiye muri ano makuru. Ndabashimire mwebwe mwese mwayateze yompe nkashimira kandi Nadia Nshimirimana yatumye amajwi abashikiraho muherereye Gordier gato nariko ndayabashikiriza nkabanda bifurije kugira umunsi w'Imana mwiza.